nyakubahwa urongoye sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa mushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi, ba nyakubahwa murongoye amasentare n'abashikirizamanza, ba nyakubahwa murongoye muserukira ibihugu byanyu ngaha mu Burundi, ba nyakubahwa murongoye amashirahamwe atandukanye aharanira agateka ka zina muntu, ba nyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, bavukanye bafungwa na mwebwe mwatezuriwe, tugira amahoro. Kuri uno munsi uri hejuru, icyadukoranije mwese murakizi, tukaba rero bashitsi bahire tubashimiye ubwa mbere tunabakiriye muri kino kigo c'igororero ry'abafitanye ingorane n'amategeko. Mwisange ni ikigo c'amahoro nk'uko bagiye babivuga, si ikigo cyo kwiciramwo abantu nk'uko abatukigihugu bivuga, ni ikigo c'igororero kandi namwe murabibona. Murisanze rero tuganire, mushobore kubaza ibyo mwifuza, mutembere naho mwifuza hose, naho dufise tubahisha. Uno munsi rero cyane cyane twaje gushira mu ngiro ingingo yafashwe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza yo gutezurira mukomera amashara bikwiye. Ingingo nziza yo gutezurira abanyororo bamwe bamwe bakwije ibisabwa n'itegeko ryagiyeho kugira ngo icyo gikorwa kije mu ngiro. Nyir'icubahiro umukuru w'igihugu turamushimira cyane kuko ni sebarundi w'ukuri, ni umuvyeyi afise ikigongwe kidasanzwe, kuko iyi ngingo nk'uko muza kubyumva yagiye ishika ku bantu benshi kandi n'abatari bavyiteze. Kuko twama tubivuga, hariho abama bibaza bati turi ba ruhebwa, bati ntituzosubira kuvayo, turashitseyo turapfuye. Ariko nk'uko abasenze babivuze, Imana yoyo irazi umwe wese kandi ikamutegurira ibyiza kandi ikabikora ku mwanya wayo. Ari naco gituma nk'uko padiri yabivuze, kwihangana birakenewe. Kwihangana bituma umuntu ashika ku ntambwe nziza, agashika ku byiza mbere atanibaza. Twihweje rero itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashyizeho aka karusho, turabona neza ko mu by'ukuri yifuje ko abarundi bamererwa neza kandi bakabana neza, cyane cyane bagashobora gusubiza hamwe abari baracanyemwo muti kuki. Duhereye ku bisata bimwe bimwe bitandukanye, dufatira ubwa mbere ku bibondo. Murazi yuko mu Burundi amategeko avuga ko umwana amaze gukwiza imyaka 15 agakora icyaha arashobora kugihanirwa n'amategeko mpanavyaha. Kuri ivyo rero twarabonye ko muri iyo ngingo yatumye abana bafunzwe bagabanuka gushika ku bice 90%. Ejo twari mu Rumonge kurumika abo bana, kari akanyamuneza kadasanzwe, abarabibonesha kuri bazobibona, kari akanyamuneza kadasanzwe muri ico kigo, aho abana biyeretse bagashima ingingo y'umukuru w'igihugu kandi bakavuga bati ku by'ukuri imanza zagenze neza, zaciwe mu gihe cyiza, naho twarenganijwe. Ibyo turabishimira cyane abacamanza bitayeho izo manza n'abashikiriza manza, abana bagashobora gutezurirwa.
abo bana kandi barashoboye no kwigishwa imyuga itandukanye, batahanye n'ibikoresho dufashijwe n'amashyirahamwe asanzwe afasha muri ico gisata. Twashoboye gushimira icese ejo. Tugiye ku gisata cy'abakenyezi, urongoye urunani rw'abakenyezi turamushimiye cyane kubona yifatanije natwe, kuko nimboneka rimwe aho abakenyezi ukuntu abakenyezi uno mwaka baronse agahengwe, ariko ibyo tukabikesha ubwitonzi no kwihweza ibintu neza cyane k'umukuru, cyane cyane ujya mu guwamaho wamuriko uraraba ubuzima bw'abanyororo, kuko yaratanze icegeranyo yerekana ukuntu abakenyezi bafunzwe bangana, ibituma bafungwa n'ingingo nziza yofatwa kugira ngo abo bakenyezi batezure. Uwo mukenyezi n'umukenyezi w'ijunja n'ijambo nkaba nagomba ndamubereke mwese mumubone, ahaguruke mumubone kuko arabibereye. Nagomba ndamuha akajambo gatoya agira icyo ababwiye ku bijyanye n'abakenyezi. Murakoze kumpa ijambo. Nyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane, banyakubahwa batumire bahire, banyororo mwese, namwe bakenyezi mutezuriwe, tugira amahoro, ego. Kubijanye n'ikibazo cy'abakenyezi yasabye ngo shikiriza akajambo, tumaze kwihweza amadosiye y'abakenyezi bose bafunzwe, kandi umukenyezi n'iterambere riba riko rirahomba iyo afunzwe. Turabisigura neza, turasaba yuko abo bakenyezi borekurwa kugira ngo baje gukora, baje guteza imbere igihugu. Muri ivyo rero nagira ngo naho yo guca ndabasaba abakenyezi, ntibiryoshe na gatonya ko umukenyezi aba mw'ibohero, ntibiryoshe na gatonya ko umukenyezi ataba mu rugo. Nagira ndabasabe rero mugende muba akarorero keza, murere barya abana, aha mwaciye ntagira umwana wanyu azohaca. Mugende mubabwire kirazira kuba mu munyororo. Mugende rero mutunganye ingo zanyu, mugende mufate neza abashingantahe banyu nk'uko ubuserukiro urunani rw'abakenyezi yabivuze, tukabipfuriza ejo bundi kuzoba imbonezi iyo mugiye muje kwiyamiriza icyaha kugira ngo muje gukorera igihugu mugiteze imbere. Murakoze. Arakoze cyane. Mwumvise yuko agahengwe abakenyezi baronse kagiyemo ibyigwa bikomeye cyane rwose, kuko iyo tuza gufatira ku bintu bisanzwe abakenyezi benshi ntibari gutaha. Nacyo gituma rero nk'uko abivuze, mwabakenyezi mutashe mumenye yuko ari ikintu kidasanzwe cyakoze kuri mwebwe, muheze mugende mukigendere. Twabamenyesha kandi yuko irekurwa ry'abakenyezi ryatumye n'abana bamwe bari ku ibere bashika 103 bataha, kuko bari bavukiye mu mabohero bakabayo. Murumva ko icyo gikorwa cyiyongera ku gufasha ibibondo. Hanyuma tugende ku gisata cy'abandi bafungwa basanzwe, naho nyene turagaruka tukaraba ibyaha bikuru bikunda gukorwa ibiki, ibyo tubona muri no misi ibihe, hanyuma naho nyene hafatiwe kuki. Muri abo bafungwa harimo abafungwa bari bamaze igihe kirekire kubera bivye amafaranga y'igihugu, bivye amafaranga yabuzi aho bahora bakora, eka ibintu bitandukanye bijanye n'ubusuma n'ibindi. Hariho baracira urubanza, hariho abacirwa urubanza bagacirwa indishi n'umunyororo. Aho rero twafatiye cyane cyane kuko umunyororo afunzwe agashobora kuronka indishi, umunyororo ashobora gukurwa. Turazi ko muri bo hariho abatabishoboye kare, ariko tukabasaba ko bo bibandanya, ubushoboye kuronka ibyo yari yaranyonoye akabiriha, ako gahengwe ashobore kukaronka, hanyuma ashobore gutaha arongerera ahandi bya bindi yari yarivye abisubize.
hariho rero n'umugwi bamwe bahungabanya umutekano kuva mu 2015 harimo n'urya Egide yavuze ijambo. Nanezerewe cyane kubona Egide avuga ijambo. Egide ndamuzi cyane mu Nyakabiga, ndi mu bantu yama abwira ati wewe uri mwo turondera mugabo ndagukunda ntibazokwica mboni. Egide Imana iguhezagira. Egide yarayandikiye ama message menshi nabitse anyereka ko bava bantegera bakanyica, abwira ko bagomba gusambura inyubako yiwanje, kandi biratiyo biranaba. Hanyuma tukaganira ndamubwira ivyo bintu bivemo Egide ni bibi gusambura igihugu, ntavyemere. Sinari nzi ko yahavuye ashika ngaha, ariko rero Imana imubabarire, naje ndamubabariye ku byabaye byose. Nkamusaba yuko yogenda akigisha barya bose azi batashoboye gufatwa, akababwira ati urya mugambi twari twafashe siwo. Urabona yuko uyu mwanya wataye mu munyoro nabo mwari kumwe muri ivyo vyako, ndabona ko murashika 150 mureke uno munsi mwari muri urya mugwi. Bose rero mugende mubabwirire barya batafashwe, bashobora kuba bibaza bati twobandanya vyokunda. Mubakurire inkoni ku gishitsi, mwabwire ngaho ingene hameze, ntibaze have biyumvira ko bahaje vyoroshe. Kandi imisi igisuma ni 40, nta muntu umwe azobundabunda ahungabanya umutekano ngo atere intambwe. Twagomba kandi kubamenyesha turi mu bihe bidasanzwe aho turiko turategura amatora y'ibwirizwa shingiro. Nico gituma aba bose ariko barekurwa bamwe hariho abaca baza kubategera reka twongere tubaha kandi kazi mwe mwaramenyereye hariya tuzobagaburirayo, tuzobarumikira udufaranga, kuko muri mwebwe murazi ko hariho n'abafashwe bazanye amafaranga y'ibiturire kugira ngo barekurwe. Ivyo vyose murabizi ko vyabaye. N'ubu rero hari abaza kubategerera ngaho onye bati reka tubongere akazi mwe hariya murahamenyereye, mwafatwa muzomenyere muvyifatamo. Aha rero mu giti nigikora mu jisho kabiri. Uzosubira muri ivyo azobazi yuko ubuzima bwiwe buzoherera hari inyuma hamwe mwitamosi mu gihugu, kandi kutaba mu gihugu navyo murazi ko bibabaje. Muri abo bonona umutekano, muri abo basuma, muri abo babesha bakoresha ubwenge mu kwiba, harimo by'ukuri abantu basanzwe bari ngaha nyene muri iki gihugu mu kindi kiri ngaha, hakaba n'abandi muri gihugu bari mu bihugu byo hanze. Murumva abo bose yuko mwese mwasanze kuri cyaha mwahurirako ni muri mu gihugu, nibaza babeshe ngo camujabuka kuko nabo nyene ntibari mu gihugu, kandi kutaba mu gihugu mwabibonye aho bishikana. Genda rero mushike mu miryango, turasavye abajeje intwaro n'umutekano, aba bantu mubakirana iteka ryabo n'abarundi. Icyaha cyahanaguritse nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi yavuze ati ndabihanaguye kandi abifite uburenganzira kandi abikora atagahato. Nta numwe rero ngaha yoza kubifata ukundi ngo abibuze ko bikorwa. Imana yo mwijuru yarabishimye ko bikorwa uku. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu iramukoresha bibona uko, nta wundi ngaha muri iki gihugu mbona yobibuza. Mugende rero mutekanye, kira noneho tubashikana mu miryango yanyu, nta numwe duterera mu ibarabara ngo ahava agira gisangana. Aho duhereza bino birori umwe wese aca agenda, baca babahamagara mwese bamwereka umuduga umujyana ukamushikana iwabo, hanyuma rero ashikirizwe umuryango wiwe. Ejo ntiyagira indi ngorane canke akagira abamuhenda bakaja mu kindi gihugu atari ngaha mu gihugu imwe bavuga, muze mube muzi ko yashikanywe mu muryango atagiriye mu minwe y'iwacu, kuko twebwe tubatanze mukomeye kandi tubashikiriza imiryango yanyu. Ikindi twashaka kubamenyesha ni uko iki gikorwa turagishima cyane. Abashika 2800 baramaze kurekurwa n'abagiye barekurwe ngaha, ariko impinga iracyari ndende uko ndabibona. Ntawovuga ngo byose bireranye, kubera yuko twihweje abasanzwe baramaze gukatirwa imanza ingene bangana batubwiye 2225, abakirindiriye imanza nabo 2889. Mu bisanzwe ibyo dutegereza gukorerako, ingingo tuyeza gukorerako nuko abafungwa
bakatiwe bategerezwa kuba benshi gusumba uw'imanza zikiriko ziraburanishwa. Ivyo rero bikaba biva cane cane ku kuntu aba bafungwa bashobora kuba imanza batazikurikirana neza, bigasaba yuko baronka ababafasha kuburana. Duteye akamo rero abasanzwe bafasha muri ivyo bikorwa baze barafasha kugira ngo bashobore kumenya ingene bakurikirana imanza zabo. Natwe turagerageza kubafasha, ariko namwe aba bose baba babona ko boshobora gufasha mu gikorwa bagifashe. Hanyuma hariho ukuntu abacamanza n'abashikiriza amanza nabo nyene turabashimira ku bikorwa bakora, baragerageza n'ukuntu bategura akazi. Abivuze uburongoye ibohera ati baraza bakaburanishiriza ngaha, tukabonerwaho no gushimira uyu arongoye ibohero, kuko iyo adahaguruka ngo avuze induru ati hariho utubazo, hari aho batari kwiyumvira kuza gukorera ivyo bikorwa ngaha. Bikaba bisabwa yuko hoboneka n'ivyo ikibanza kizoshobora kwakira abo bantu baba baje gukora ibikorwa ngaha kugira bishobore koroha. Leta y'u Burundi izogikora, ariko twumvise ko hariho n'abagomba kubifashamo, baraza babifasha, ariko ico ni igikorwa kigiye gukorwa vyihutirwa kugira ngo tugabanye abataracibwa imanza bashobore kuzicira. Tukagaruka rero twongera dusaba abacamanza mu kigoro bakora ka misi yose babandanye bakora ibikorwa inzego zisoneye kandi ziteka igihugu bidasanzwe. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ari ngaha, abacamanza abatwara amasentare n'amaparike bari ngaha. Turabizeye yuko gushika uno munsi dufise abashinganahe n'abafasoni bijunja n'ijambo bahagararira agateka kazina muntu, kiretse gusa utabituye. Kandi tugasaba yuko utabituye ntaza bavuge atababonye, kuko nico kishe igihugu cacu. Murabona ngo amaraporo ijya nino turayagaruka ko, kuko amatimisi n'ubundi yasuye kuvyuka. Ayo maraporo mwese muri ngaha murabona ingene abanyoro bifashe, murabona ku munsi ibikorwa biba biriko birakorwa. Mbega ni kubera iki muri ayo maraporo hadasohoka ibikorwa vyiza, hagasohoka ibitavugirwa ahabona? Twebwe rero tusubiye gusubiramo tuvuga duti uwufise icyo abaza, ufise icyo avuga, baba abarongoye amashirahamwe ajejwe agateka kazina muntu, baba abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi, turabasavye ngo baze baravuga Uburundi uko buri, aho byagoranye bahavuge kandi baherekane, ariko ntihabe imvugo zo gushikuza zitagira ishingiro. Ico tukivuga kubera yuko baravuga yuko mu Burundi atabacamanza bahari. Mbega bene gihugu aho wovuga ko atabacamanza bahari ngaha mu gihugu, n'ingene dusanga batonze abene gihugu amajana n'amajana kubiri wacu ku biro ku bacamanza n'abashikiriza amanza, si uko babona yuko ubucamanza bwacu bufise icizere ngo nta mwongo uburisati bidahizwe. Iyi sato nayibonetse twarabemereye ko zora tuyikubita ku mutwe, kandi ubu turasiye kuvyemera icese. Isato tuzozigwanya mpaka zose zihere, hasigara abacamanza bijunja n'ijambo. Nimubashikirize rero ivyo mwifuza, hanyuma nabo babatunganirize. Utabatunganirije mumushengeze, ariko namwe yabwe ntimube inkwezi y'akarongo, kuko igiturire nticizana, kizanwa n'umuntu. Namwe bamuronderije mufitiye uburenganzira, byo mutabufitiye mubireke. Hanyuma hariho n'ikindi kijanye n'imanza abene gihugu bakunda kwidogera, ico kijanye no kumenyeshwa imanza. Naco nyene twaramaze kugitorera umuti. Ubu urubanza uko rucitse ruca rumenyeshwa ubwo nyene, umupfungwa agaca rumenya, agaheza ari ugunguruza canke ari ugwemera, agaheza agakora ico amategeko ategekanya. Ivyo vyose ni ingingo zagiye zirafatwa. Zubiye kandi kugaruka kubibutsa ko hariho umugwi wamaho ukurikirana ibibazo by'abafunzwe aho bafungiwe hose, kugira amadosiye yabo abe ari ku rutonde. Uwo mugwi ukora imisi yose, nta kindi gikorwa bakora atari ico. Nabo nyene bashikiriza ivyo bibazo mufise, n'ivyo vyabo bavuga ngo mfungira, navyo nyene bashaka kubashikiriza bigatorerwa umuti. Turabasavye rero cane cane ko
mwotanga inkuru z'imvaho mukazitanga mu gihe ciza tugatora umuti wo kugira ngo dutunganize abarundi nta nyagupfa nta nyagukira ngaha mu Burundi abarundi bose turi bamwe igihugu ni cacu dutegerezwa kugikorera neza tukakigwanira kandi tukubahiriza umwe wese